agahugu keza. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere aheje kwakira userukira igihugu ca Tanzania hano mu Burundi, Gelasius Gaspard Byakanwa, bukaba bwari bwa mbere babonanye kuva yinjiye muri ayo mabanga yo guserukira igihugu ca Tanzania hano mu Burundi. Uwo mubonano kandi ukaba hanini warushimikiye ku gukomeza imigenderanire no gufashanya vyamye hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Bose rero uko ari babiri bakaba bashimye uko iyo migenderanire yifashe. Ikindi kandi bashimikiye ku bijanye n'imigenderanire, umubano mwiza hagati y'intara ziri kumbibe, umutekano ari wose kuri izo ntara, kandi abarongoye izo ntara bakaba babonana iyo bikenewe. Ikindi kandi gihari nuko hari inkino zitunganywa hagati y'intara ya Makamba n'intara ya Kigoma mu bijanye n'umupira w'amaguru, bakaba babonye ko izo nkino zikwiriye gutunganywa ku ntara zitandukanye zihuza imbibe z'igihugu cacu n'ca Tanzania. Bashimye kandi uburyo uruja n'uruza gwifashe neza, haba ingendo z'abantu canke uguhanahana ibidandazwa. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere akaba yamenyesheje uwo aserukira igihugu ca Tanzania hano mu Burundi ko yoza yisanga, kuko igihugu ca Tanzania ni kibanyi kandi n'igihugu kivukanye. Userukira rero Tanzania mu Burundi akaba yaboneyeho akaryo ko kushimira leta y'u Burundi n'abarundi bose, kuko kuva gishika yakiriwe neza, mbere akaba yaraboneyeho n'akaryo ko gutemberera intara zimwe zimwe z'igihugu cacu. Yaciye kandi aboneraho kandi keza leta y'u Burundi n'abarundi kandi kubera imigambi y'iterambere itandukanye bamaze gushikako. Aha tukabamenyesha ko igihugu c'u Burundi na Tanzania bamaze gusinyiranira amasezerano menshi mu gufashanya canke imigenderanire y'igihugu cacu na hamwe rero na Tanzania. Radio Tere